bose rero twakoze ama live recording abiri imwe twayikoze zose twazikoze imwe twayikoze 2023 iyindi twayikoze muri 2024 nizo rero twifuza urumva muri live recording hari gihe haba hari abantu bakeya hari gihe abantu babona indirimbo kuri YouTube batamenye igihe live recording yabereye ariko twari twaje gutumira aba Shine Way bose abafans ba Shine Way kubatumira muri ico gikorwa dufise kizoba le 21 kizoba le 21 décembre urumva ni mu ndwi zibiri ziri imbere mu ndwi zibiri ziri imbere tuzoba dufise ico gikorwa kikaba kizobera kuri Gerizo des Âmes amasaha ya kare ya saa 9 kubera ko sanzwe ndumuririmbyi nanje nkora ibikorwa mu nzu y'Imana n'umuryango rero wa Agenda akunda sanga ukora ivyo nkunda kuririmba kandi bivanye n'umuhamagaro wanje numva nanje noja kwifatikanya nabo mu kwagura ubwami bw'Imana tukagera kure turi kumwe nabo ikindi ndanezerwa kuba bambwiye ico gikorwa ndabakorera basanga nabitunganije guhera ico gihe nkunda rero uwo muryango cyane urumutru mbawe ariko ntarayifatanya nabo mu nyuma nagiye hano gusenga barambwira yuko Imana iri kirampamagarira kuba mu gikorwa kanaka. Yesi bakunzi ba Shine Way TV reka ndabikaze nongenda bashimire mu gisimo komurire kudukurikira kwabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi media spanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, it's your baby girl mignonne du ciel. Yes, uno munsi naje imbere yanyu mfise abatumire batatu. C'est la première fois ndibaza kuva ntanguye gukoresha ikiganiro nk'esha abantu batatu batemberanye ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose hamwe bikwanizwa hamwe kutugirira neza. Yes, uramusi ko mubibona mfise abatumire navuga ngo nabatumire bari special kenshi ntumiye abantu nzi neza ko baje kuvuga Imana nkunda kuvyita ko biri special kuko na cyane iby'Imana bari special. Yes, murababona n'abapapa babiri nako ndarakwa mbeshe ariko finally saze mwese muri abapapa n'umukobwa umwe bari muri Chorale True Promises. Chorale novuga ko ni chorale nkunda sinzi ko nkunda abantu barimo no ko nkunda Chorale ariko byose hamwe tuzaza kubyigira hamwe mu kiganiro. Reka ndabaha ikaze mperi buryo mperi bubamfa bava ngo ladies first umukobwa nawe ari hagati tuce duhera he karibu cyane hagati yes karibu. Merci beaucoup. Amazina ni Toniera Kevine. Ego. Ndumwe mu bagize True Promises Ministry. Tugenda gutya kuri era ko bana. Duhera ko bana. Yes karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Kamaranyota Aristide. Umwe mu banyamuryango bagize True Promises. Yes karibu. Amazina ni Ndabaruta Ferdinand. nkaba ndi umurongozi wa True Promises Ministry ego ibujumbura ego nabivuze ngitangura ko nagira umugisha wo kwakira abakozi b'Imana akenshi twumvise True Promises numva ko ari ministry jewe bitandukanira he kwitwa ministère na chorale. Très bien, muri chorale ni umugwi w'abaririmbyi bakorera muri église. Eglise kanaka ama eglise urabona ko ama eglise yose abamwo amakorali hanyuma aho bitandukaniye na ministry nayo ni nka korali ariko itari limite mu ndirimbo zo mu rusengero baba bafise n'ibindi bikorwa bakora by'amasosiyale byivuga butumwa gusohoka hanze kuja ku evangeliza no kuririmba nyene nabyo biba birimo ariko nivuga butumwa ryagutse gusumba ijyo muri kohare kuko muri kohare bakorera muri eglise ariko twebwe dukorana na ma eglise yose no kuja mwibarabara kuvuga ubutumwa n'ahandi hatandukanye. Icya kabiri kohare nukuvuga ngo ibirimwo abantu bo abamambure ba eglise kanaka nukuvuga ngo namba eglise ndimwo abantu turirimbana bose babarizwa muri iyo eglise ariko ministry turafata abantu bo muri eglise
ama eglise atandukanye ni ihuriro ry'abaririmbyi ariko bavuye mu ma eglise atandukanye bivuga ngo sikohare kujya twavuga ko yegukira ishengero kanaka uvuga ngo mu bayinvite nka ministère tuba invite nka ministère nyuma ikabibarizwamwo abaririmbyi bavuye mu ma eglise atandukanye uno munsi hari ama ministère menshi sinzi ikibazo uri bucisha ariko mwese nibaza ko muza kucisha ko mwese kirabaraba hari ama ministère menshi kandi usanga yose akorera Imana aho mu wese usanga bimugora kuvuga ati je ndacaguye ngaha mwebwe twabonye harimo umurongozi habamwo n'abasanzwe bari muri iyo ministère kubera iki duhereye hani buryo ni ubafu iburyo bwanje kubera iki guhitamwo shugira gutya cyamana ko ari ukujye ni kubera nkoresha kubafu ibintu byose bica bingora kumenya kubyo so kubera iki guhitamwo True Promises murakoze jewe ndibaza ko ntandukanye nuko abandi bahisemwo yego jewe naje kubwo ijwi ry'Imana ryari ryampatiye kuba muri no ministère ego bivuze ngo ntiwaravye aho biryoshe hariho vibes wewe wabijemo kuko ijwi ry'Imana ryakurongoye ego yes c'est très intéressant kwa mu muhamagaro wawe navyo nasanze ibintu bikomeye cyane hagati Kevin True Promises mu kuyizamwo mu muryango mwiza nakunda ndagira ngo kuvutangura kubera ko sanzwe ndumuririmbyi nanje nkora ibikorwa mu nzu y'Imana n'umuryango rero wa je ndakunda sanga ukora ivyo nkunda kuririmba kandi bivanye n'umuhamagaro wanje numva nanje noja kwifatikanya nabo mu kwagura ubwami bw'Imana tukagera kure turi kumwe nabo ikindi n'umuryango mwiza udatorera ngo ishengero kanaka rero birankomeza iyo ndi muri no eglise nkahurira n'undi mwene data ari mu yindi so usanga rero iyo twahuye twese turi bamwe tutari kuriritirije ikintu kanaka biratworohera kwagura ubwami bw'Imana so rero je nayijemo ndayikunda cyane hamwe n'ibyo n'ijwi ry'Imana riba ryaje kugira ngo ukunde umurimo w'Imana ni Imana idutera gukunda rero nawugiyemo kuko umutima w'Imana yashizemo gukunda True Promises aba ndawurimo ndyohewe cyane gose yego reka tugende ku murongozi hongera za korokoze nanje ndacishura muri make nubwo nari mfite byinshi byo kubivuga ko True Promises nayimenye muri 2014 hama jewe nayijemwo muri fin 2015 hanyuma jewe kuyizamo ndakunda kuririmba hanyuma cambona umugwi ubikora neza ubikora neza kandi udafise amalimite kujye twariko tukubwira makohari arafise amalimite ariko ahandi ho muhura n'abantu bavuye ahandi henshi bafise ubumenyi butandukanye kandi tudakora ico kintu cyo kuvuga ngo nukuririmba gusa urumva muri kohari hari ukuntu ubu umwana wo mu nzu nyene urabikora par obligation urabikora ariko ahandi hoho n'umuhamagaro vraiment biba bisaba ubwitange bwinshi ariko nuko jewe naje muri True Promises nukubera gukunda kuririmba ariko kandi ndanashimira Imana ko nasanze harimo ibindi bikorwa byagutse donc umuntu atabari imite kuririmba nko kwiga gusenga nayo mavuga butumwa nibyo nashaka kumbere ko tuganira kuko cyatuzanye cyane uno munsi abantu babanza kumva d'abord uwo mugwi kuko nasanze abantu dukoresha ibiganiro mu nyuma abantu bakabakunda bakavuga ati shaka kurikira uwo muntu yero widondoye canke ushoboye kuvuga neza byari byiza mugiye mutubwiye naho mukoranira kugira ngo donc mugira ama répétition si possible bien sûr kugira ngo n'abantu babakunda ari abantu baza kubakunda baza kubabana bakabakunda bakavuga ati ndashaka guhojanya uwo muryango nashaka impamvu zibizituma umuntu azari muri uwo muryango nawe mwabidusigure muravuga ko n'abantu basenga kandi nta muntu umwe yakwanka gusenga no abantu bakunda kuririmba kandi abantu benshi bakunda kuririmba bakabura aho bareregwa isigura ko umuntu ari mu muryango abarezwe reka ikibazo numva ashaka kubabaza imbere ko twinjira muri iki cyatuzanye cyo no munsi cyo kuvuga ibikorwa byatuzanye mbega mukoranira hehe bigenda gute amakabitisi biba bimeze gute muri rusange murakoze simpava nsanga ni hari ijambo ari je ndiko ndavuga je nyene
so waje umurongozi nta kibazo okay ndabiterera inkuru twebwe dukorera kuri Guérison des âmes yego mu Nyakabiga ku munsi wa mbere saa 11 abo kenera kuza kuturamutsa ni karibu simpaka uje kwifatanya natwe naho ukenera kuza kuturamutsa ni sawa ni karibu cyane naho dukorera chaque lundi 17h kuri Guérison des âmes yego ni naho tureregwa n'abavyeyi bishengero yego abantu mushaka kuja gushigikira True Promises mu bikorwa bitandukanye na cyane ko baba bafise je mvuga ko igituma ndabivuga muri ubu buryo nuko ushobora mukenera ibintu byinshi bien sûr kuko bagira bavyumvire nivyo muri ko murakora mukenera uburyo mukenera abantu bakunda abantu b'Imana uko nyene kuko Imana yavuze ko yatanze ingabayire isabagira none yatanze zo gutanga bakavuga bati twe turategeza gushigikira uwo mugwi abo bantu vraiment barihe Osontil bari ngaha shine wifise aba boss na cyane ibyo turabizi so reka rero tugende ku gikoca tuzanye mufise urubanza mbega n'urubanza rumeze gute mufise novyita agenda nkunda kuvuga ngo lance bako nibaza ko ari kumurika igiteramo ni album nibaza ko muja kubisigura cyane gusumba ko je no bisigura bimeze gute bitunganyijwe gute kwereka imwimvire kubikora muri iki gihe mbega mumaze kubikora igihe kingana gute murakoze kansubire mvuge nta kundi hanyuma abandi uce wiyaranja ubaronkera ibibazo byabo kunganira kuko hari ibyo usanga watavuze murakoze cyane dufite igikorwa ari naco tuzinduye tunashimira cyane Shineway kuba baduhaye iyi platform kugira ngo tuvugireho igikorwa cacu igikorwa dufise rero ni concert concert twakoze ama live recording abiri nibaza ko benshi mu Shineway bashobora kuba bazi indirimbo za True Promises maza kudushirira maza ko nkamuhuri barazibonye indirimbo nyinshi hari n'izindi zikiri muri studio sohoka kandi navyo biri encore nibaza ko imbere y'iyo concert indirimbo imwe canke zibiri zishobora kuba zasohotse rero twakoze ama live recording abiri imwe twayikoze zose twazikoze imwe twayikoze 2023 iyindi twayikoze muri 2024 nizo rero twifuza urumva muri live recording hari gihe haba hari abantu bakeya hari gihe abantu babona indirimbo kuri YouTube batamenye igihe live recording yabereye ariko twari twaje gutumira aba Shineway bose abafans ba Shineway kubatumira muri ico gikorwa dufise kizoba le 21 kizoba le 21 décembre urumva ni mu ndwi zibiri ziri imbere mu ndwi zibiri ziri imbere tuzoba dufise ico gikorwa kikaba kizobera kuri Guérison des âmes amasaha ya kare ya saa 9 hajya umuntu yaruhutse yafunguye neza ugacuza guhimbaza Imana rero tuzoba tubateramira muri izo ndirimbo za live recording ko ari zibiri donc tuzozihuza uwo munsi tuzoririmba umwanya munini uhagije nk'amasaha 2 canke atatu ariko tuzoba dufise indirimbo nyinshi dufise ibintu byinshi byo kubaha rero umuntu ariko araturaba vraiment nuhomba ntuzovuge ngo twari twakubwiye twishikiye kuri Shineway TV kubabwira rero ntuzovuge ngo narabuze ngo ahantu ngo numvira indirimbo ngo narabuze ahantu mara umwanya ndiko ndaruhuka mu mutima hari indirimbo nziza hari abaririmbyi beza karibu cyane muzoze tubane muri ico gikorwa ca 21 December ego wowe wavuze aho waziye mugabo muri abo mwaza ntibigeze bavuga aho baziye burya abantu kugira ngo baze hari igihe babanza bakumva témoignage hari ukungene reka ngende mpere kuri Kevin hari ukungene wasanze True Promises iri kandi niko wayibaza usangana umuryango mwiza umaze kuhagera gushika no munsi nirihe tandukaniro rya Kevin ataraza muri True Promises nono munsi mbega umaze gikingana gute
Okay, merci beaucoup. Nta gihe kinini cyane ndamara muri True Promises, ndagira ngo uyu no mwaka ugira kabiri. Si moto. Si kinini cyane. Yeah. Sivye ko nari umutrungira kuva ikiza nari umukunzi wabo. Ni kwa kundi wari ugifise utaratera imyanya ugasanga sisi umwanya wo kubana nabo cyane, ariko Yeah. muri ico gihe maze ndi muri True Promises iyo myaka ibiri vraiment ndavuga ngo mu buryo bwiza bw'impwema Yeah. naraduze. Iyo tuvuga True Promises abantu batwumva mu kuririmba gusa, ariko ni ministeri nziza, turasenga turasi imyanya yacu yo gusenga vraiment mu buryo bw'impwema, mu buryo bw'amasengesho. Yeah. Narageze ku rundi rugezo ndabihawe na True Promises. Amen. Ikindi ni mu buryo bw'imiririmbire. Ni buririmbye, ariko vraiment uko naje meze muri True Promises uyu munsi sikomeze. Hari ibintu vyiyongereye mu buryo bwo kuririmba, nararose ubumenyi bwinshi mu buryo bwo kuririmba. Yes. Turakora ama travail vraiment Mesh. uko naje meze umunyene sikomeze. Ego Yeah. bimeze neza. Nta tobishima. Aristide. Woho waje ku muhamagaro nijwi ry'Imana. Mugabo hajyanye amajwi yo ijwi ry'Imana duhamagaye, hari kungene twakira no kungene dusanga ivyo bintu biri. Kuva ushitse muri True Promises rikirangora kuvuga sinzi impamvu. Ubu bimeze gute? Cyongereza cyajanye n'indege muze kunyumve. Reka mere nk'usubira inyuma gatoya. Yeah. Mvuga uko byaje. Yego. Ndibuka bakoze ivugabutumwa bagenda imuyinga bakora ibintu byiza cyane. Hanyuma nari nsanzwe ndabakunda nanje, narabakunda ijwi ry'Imana riza mu kintu nyene ngira ngo ukunda, niko no bivuga. Narabakunda cyane mbere. Umuntu yo bari muri Amerika yitwa Claude niyabona kino kiganiro ngira ngo azovyibuka. We yarazi uko sanzwe ndi mu True Promises. Bagiye bageze kuduga, bari begeranije ibintu byinshi bashiriye abantu bari ruguru. Arambwira ngo tuduge, nabubwiye aterega jewe sindi kumwe namwe, ariko nari kumwe nabo mu mutima physically tutabana. Wow. Baraduga, bageze kugaruka niyumvira ikintu nokora kugira ngo ndabereke ko ndi mu True Promises, ndabereke ko turi kumwe. Yeah. Nkibyiyumvira nabo baca barampamagara barambwira ngo twifujije ko hari ibikorwa wodufasha ngo kugira ngo dusange dushikira ahantu hameze neza watunganije. Yeah. Baca ndanezerwa kuba bambwiye ico gikorwa ndabakorera, basanga nabitunganije. Guhera ico gihe nkunda rero uwo muryango cyane. Uri mu True. Mbawe ariko ntarayifatanya nabo. Yeah. Munyuma nagiye hano gusenga barambwira yuko Imana iri kirampamagarira kuba mu gikorwa kanaka, kandi iryo jwi ndiko ndarigwanya. Impamvu narigwanya nari mfise ubukwe. Yeah. Kandi bivuze uko nyene mvuga ukuri kuri mu mutima, nari mfise ubukwe. Avuga ngo ninagenda kwifatanya n'abari abantu baravuga ngo nagiye kubahigamwo ubushobozi bw'amafaranga. Ico gihe nibwa umuntu yari mu gihe tangura kwiyegereza abantu. Ico gihe n'uburyo ntibwari bwinshi, naho nariko ndakora ubukwe. Ndavuga ngo iri jwi ndarigwanije, nahari ry'Imana ndarigwanya. Umuntu abimbwiye yaransanzwe anzi, twari dusanzwe tuzinanye, arambwira ngo Imana irikira guhamagarira kuja muri True Promises. Nje ahandi hantu gusenga, Imana irambwira ngo hari igikorwa Imana irikira guhamagariramwo kujamwo, ngo ariko urikura cyane ngo wisunze ibicapo ufise muri wewe, ngo nureka kugenda kwifatikanya n'abari abantu ubukwe bwawe buzagenda nabi. Wow. Naciye mbwira umurongozi, arambwira ngo wari waratevye. Yeah. Cyane ifatikanya nabo ndabagezemwo ibyo niyumvira, sanga birenze ibyo nari mfise, sanga n'abantu b'inyarukundo bashira hamwe bafise ubumwe. Ikirenze rero amasengesho. Yeah. Nkunda amasengesho biteye ubwoba. Dukora dukora programme zibiri mu mwaka z'amasengesho twarazimaze. Ndibaza ko uyu mwaka twakoze muri février na septembre. 21 jours ya mbere mu février twarayimaze, tukaba mu bihe byiza by'impemburo. No muri septembre tuba mu bihe byiza. Rero nisanze ndaho nkenewe. Yes. Muri make nisanze ndaho nkenewe.
Imana yampamagariye kandi uko dukorana ndabinezerewe cyane. Yes. Nawe kuzanisha nshaka kuba umutru. Biragenda gute? Karibu cyane. Karibu cyane. Anyway, karibu. Ubundi ubahe. Utari muri oya ibaze vrema. None ubayeho gute vrema? Bayeho nabi. Jewe n'abashayini bari bashaka kumperekeza. Cyambere cyo ndike ndabasaba nuko baza tukabashikira mu buryo bugaragara. Nzego shayini we tuvuga tuti iyi ni envelope ivuye muri shayini we. Bashayini we ndabizi ko mukundana ndabizi ko munkunda. Rero munkundire n'abantu na cyane cyane abantu bakora igikorwa cy'Imana n'abantu bake basigaye no munsi bashobora kwemanga kuvugira Imana. Bakavyemanga. Aho turi mu gihe kigoye rero Imana ibahezagire cyane kandi ibaronse ubwo buryo. Mu ndirimbo zose mufise hariho indirimbo muvuga muti ego iyi ndirimbo uretse ishengero kanaka riyizi n'abandi bantu benshi barayiririmba cyo dushira kwa kapera basi je ndabafasha nesanga ndayizi ndabafasha cyane niyo taza kubiyo iwanyu muturirimbire kameme bumve ko twaje wazanye abantu rero baba baririmbye b'inyuma wazanye abaririmbyi bo ku murongo w'inyuma hanyuma la prochaine fois tuzokuzanira baba baririmbyi b'imbere urumva abaririmbyi batera indirimbo n'ababekinga aba wazanye uyu munsi abaririmbyi bo ku murongo w'inyuma sorry twosenga iyo tubwira gusenga twari gusenga cyane ukuvuga muri groupe wazanye aba intercessor abari abo rero wazanye bari ahandi hantu hatari aho kuririmba ariko nibanyarukire kuri YouTube banyarukire kuri YouTube nyine mwari kubabwira n'imbuga basanga ku indirimbo kuko hari igihe abantu bashaka kuvuga kandi turanashobora no kubapiningira link y'indirimbo ya plutôt link y'urubuga rwanyu mugabo mashobora kubarangira kugira ngo bahatore mpora mbona ibintu bihora byoroha gusacinga abantu hari igihe ubabwira izina donc wanditse True Promises deja iraza urumva ariko YouTube channel yacu yitwa Tunez gutyo nyene gusa urumva ariko dufitemo indirimbo zitwa ndamukunda wanditse ndamukunda by True Promises wanditse ibya kera by True Promises nibaza ko noneho abashayini we izo ndirimbo bazizi ego wandike ndamukunda wandike ibya kera wandike hariho indirimbo nyinshi vraiment ego yemeye izo zose wanditse bica biza kandi abashayini we ndabizi bariko vraiment yego barahari yes je numva to hashari gihe nibaza ko tuzoronka kandi kanya gukorana n'abaririmbyi kugira ngo bumve mwese muri abaririmbyi mugabo muzi tuba turi muri groupe cyangwa tubasanga muri repetition why not biremewe navyone turashaka tuzasanga muri repetition tugafata ujyemanya muri ko mategura ariko tutarashika ngaho ibintu bibera muri live recording ni byinshi mbega hazoba hariho abaririmbyi tuba dusanga hari abaririmbyi mwifuza ko bazoza canke naga surprise mubikiye abakunzi banyu canke bimeze gute muri rusange hari abo mwifuza mwiyumviriye ko kuzotumira canke bimeze gute en general Kevin nababwira okay nitsoba turi twenyene turafise abandi baririmbyi tuzoba turi kumwe vuba cyane amafisha araja hanze murababona abavuga butumwa hari amaze gusohoka tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi cyane bo muri kino gisagara ca Bujumbura ndagira ngo tuzoba turi kumwe n'abambabazi n'andi ma ministeri za Gisubizo za Donai ama ministeri menshi akorera ngahangira tuzoba turi kumwe ego n'abavuga butumwa mukunda cyane n'amakorare ego dufite abavuga butumwa beza cyane imigwi myiza y'abaririmbyi ntituzoba turi twenyene oya tuzoba turi kumwe nabo dusangiye umurimo bandi vraiment ndasavye abantu tukababazi ngira ngo baramuza abantu benshi babazi no muntu aririmba nkavuga ati na Peter tuzoba turi kumwe ego bose ndabazi bazi ko ndabazi n'abantu baririmba kandi n'abantu vraiment taramisha abantu bivuga ngo ico iyo live nta rungu hari abantu baza ndacane cyane nkunda still novuga ngo aba True n'ayandi hari abantu maze kwibonamo nibaza ko ari True Promises n'abandi bantu live nyene yindi iri show maze ko n'Imana ikorera mu bintu nk'ivyo yes sinzi ko twa twibagiye kubwira abantu muga muri rusangi kwa gutumira abantu kugira ngo baze bahabe akantu gatoya twibagiye rero ariko ntitwakibagiye nibaza ko ari
iyo concert izobanzirizwa izotangurirwa n'igikorane guhera vendredi le 19. Igituma ico kintu ucongeye n'ikibanza de twazobera twakivuze ikibanza nababwiye ko ari kuri Gerzo des Âmes. Numvise aho mwavuze aho mugirira repetition. Niho tugirira repetition ni naho igikorane kizobera kizotangura le 19 na le 20 le 21 rero azoba ari umunsi wa shosho wo guheraheza na concert n'indirimbo igihumbi. Izoba ari indirimbo nyinshi vraiment nkuko yarabibabwiye. Turi kumwe na Peter, turi kumwe na Mbabazi, turi kumwe na Ngoma, turi kumwe tumaze gusohora amafisha atari make. Nibaza ko ndibiza gukunda ngira ngo ndayaguha ushobore kuyabasheringa. Hari n'abandi rero tutarakora amafishe yabo nagile, nico gituma ngira ngo benshi turiko turifata kubavuga kubera ko ibyabo bitaraje hanze birashari ibintu tubabikiye kugira ngo tuzobahe umunota oya barahari umunota wa nyuma tuzobahe byose tubishire hanze. Umugani wa ya matitire yo kuri YouTube byose tubishire hanze ariko vraiment ni ibihe byiza. Umuntu wumvise ibi bintu, umuntu wumvise ubu butumire ukazohomba, Imana izokutubaza. Umuntu yumvise ubutumire no kwitwa gutumiye je ndabatumiye vraiment kugira ngo muze muhabe. Bega ico uwo munsi bizoba donc mwavuze ko bizotangura vendredi. Mashaka kutubwira amasaha azotangura. Vendredi bizotangura sangapi, samedi bizotangura sangapi, dimanche bizoba bimeze gute? Ok, vendredi tuzotangura mu masaha ya 16h. 16h tuzoba turiko turegerana kubera ko kumvo yuko twiteze ubwiza bw'Imana n'abantu benshi. 16h tuzoba dutanguye kwegerana. Ego, 16h tuzoba duhari. 17h neza na neza tuzoba dutanguye. Samedi tuzotangura mu masaha ya 16h. Ego, dimanche urumva ngo mumese no kuva muhiri wazoheza gufungura isuke utuzaze 15h top tuzoba dutanguye. Biraharuye vraiment. Uteba uhagarara hanze. Bivuga ngo umutumire uzokwicana uzozinduka. Ego. Cyane ko abantu basonga babakunda cyane. Numvise n'abantu mutumira mwimvire gutumira abantu barabakunda cyane. Nibaza ko jewe nzoza vraiment. Imana izomfasha aho hano nzenda habi. Kandi no bizokura. Mbere neje ntabaye abashani we wabagudi. Je n'abashani we mudo tuzoje kubashigikira cyane. Karibu cyane. Tubashigikiza uburyo, tubashigikiza amasengesho. Tubashigikize integuro zose bavuze aho bakoranira. Ukabumvise ikiganiro bashaka kuja kubagendera iyo landi kabatera intege. Burya nta kintu na kimwe gifasha umuntu nko kumutera intege. Kuko iyo umuntu acitse intege byose niho bifira. Mugiye umuntu muteye intege mu buryo bwose ukabandikira message. Sinzi ko mufise group muhuriramwe kugira ngo niba message nzodebe mu yorongikira. Ego turafise groupe ya WhatsApp duhuriramo twese. Message idushikiriye ibibashikiri. Nanje mwishikirije nzoba ndabibashikirije. Murakoze cyane rero. Murakoze. Ko aje nibagiye kirenze kuri ivyo twavuze. Numva byose ari sawa. Byose ni sawa. Utuntu twawe tuba dutonze neza ni sawa. Turaza no kuri Facebook, turaza gukora ama video yo gutumira abantu muyagwize muyapartage ni batuzo gukora ka video ko munota umwe kugira ngo n'abantu bari kuri YouTube muje kuri Shineway kuri Facebook, Instagram, Twitter na TikTok hose kugira ngo murabe tuze kubatumira. Murakoze cyane rero. Murakoze cyane namwe.